cyangwa abanyegurisha kuri 3-6 ati bamwe muri beza isifise kugeza muri kano kanya aravuga ati woshobora kuvuga Robert Sanchez wa equipe yitwa Chelsea Blues woshobora kuvuga witwa Leo Roman woshobora kuvuga kandi izina rya Joan Garcia nawe nyene ati mugabo ati mvugishije ukuri turafise Yitezwemwo wa equipe ya Atletico Club turafise David Raya wa equipe yitwa Arsenal turafise witwa Alexis Remiro ati abano banyegurisha kuri 3 ati nabanyegwe no vuga ngo bagize iki bashobora kuba tunaba Alexis Remiro no wa Villarreal no wa Sociedad shakora wa Sociedad nivyo kuko equipe ya Villarreal ifise bita Louise ni Louise wakasore kitwa Louise Kanyablezi Louise Junior afatira equipe ya Villarreal ati rero avuga ati rero ati bano banyegwe bashe kuri 3 bitwa Yitezwemwo David Rano no Alexis Remiro ati turabishimiye kugeza muri kanati mugabo tugikuba tuzoraba ibigiye kwekora abana mu kwezi wa 3 nako mu kwezi wa 3 hamwe no kwezi no kwa 6 ati turabe ingene bizo bimeze amuntu nasho gufata decision itandukanye aho hantu yahihende sindi mu mutwe wiwe ariko hantu yahihendeye kabisa rero ikibazo nifise Robert na Houston uravuga ati nahano yihendeye cyane ariko no musi yavuze ko ati equipe ya Espagne ifise abanyeguri batandukanye mu mashampiyona atandukanye dufise abanyeguri 5-6 beza kwisi ati mwageza muri kino gihe ndanezerewe turanezerewe n'abanyegurisha kuri 3 Yitezwemwo David Ryan witwa Alexis Remiro no kuvuga ngo bano banyegurisha kuri 3 nibo banyegora abona yuko ashozoza kwifashisha muri mondiale ya 2026 bona lidike biragaragara ko buri mumenyereza afise abakinyi biwe kandi ko niko kuri niyo reality ya football urovyumva buri mumenyereza afise abakinyi biwe adashobora gusiga niko biri muri football twarawukinye turabizi ko ushobora no kwishira kuri bench ari umukinyi twavuga mu kigo ari umucayi umurusha harako ari umukinyi w'umumenyereza ugasanga yama mu kibuga byo biragaragara rero kuri Alexis Remiro niyo nshaka kugaruka ko Michel Zami uyu musore wa Barcelona bitiye Joan Garcia siko jene kugira makenga mugende kubona ko inkino sizoreka yitwara nabi ariko akarakura sizo zibiri zikurikirana ari myiza kana sida kuma kweze nyine ba umunyegori mwiza muri La Liga akinda equipe ya Celta ya Espanyol Barcelona gutwara Robert Sanchez na Alexis Remiro gasiga uno Joan Garcia kora kumurira indero ndakubwiza ukuri ko nino kutuba siko birumvika biragaragara ko uyu bita Alexis Remiro wa Sociedad siko numukinyi wana chaka mwiza muri equipe ya Sociedad ariko na experience amurusha ko Alexis Remiro muri equipe ya Espagne ntakina sititirere birumvikana kuri uno musore bita Garcia bita umusore wa Sociedad Unai Simon niyo wa Bilbao n'umunyegori wa Arsenal bita David Raya kuko bobo izo caps nyinshi muri equipe nationale kandi maze kugaragara mu nkino za Espagne ega nuno Unai Simon bikimufasha nuko experience mu equipe nationale kandi kanatsinda rafise na ancienneté nico gice naguya ati ubundi gusama kwiwe ijwi nico ndakubwira ngo ivyo bigira kuri bibiri iyo ancienneté niyo experience afise Unai Simon muri equipe nationale vyo muvugira na David Raya ariko ugiye kumbira ngo Alexis Remiro narakina muri equipe nationale ngatangwa no mu kibuga ni gute ufata umukinya maze gukora sezo zibiri ini sezo ya kabiri ariko aragaragara umunyegori mwiza kuvuga ngo dufise ngo Alexis Remiro ngo mwiza ngo twagira ngo na David Monami wonyene Alexis Remiro uri kuravuga basanzwe banahuriye mu higanwa rimwe ndetse nuno Joan Garcia neza cyane ariko no musi Joan Garcia izina ryo niryo riri hejuru cyane aranamurusha kandi wanachaka tugena kura Joan Garcia yagize n'izina ryagiye hejuru muri La Liga ari mu mugwi wa Espanyol Barcelona uri hasi cyane yuko ogereranya nino migwi ya Real Madrid ndetse na FC Barcelona ariko agira izina gusumba ba Stegen no gusumba abantu ze batibogorto yari muri equipe iri muri iri underdog equipe ya Espanyol Barcelona yagwana kudakoroka ariko kubera ko save z'umugabo yakoze save 125 mu mwaka wose w'inkino wa La Liga abara munyegori mwiza ranze hingano ya La Liga akina equipe ya Espanyol Barcelona siko ego cyari gipimo kiza cyo kuvuga ngo reka turembe ubita Joan Garcia muri equipe ya FC Barcelona agikwigaragaza mu buryo meze gute agiye kubona kuri performance arikaragaragaza muri equipe ya Espanyol Barcelona no kubwira ngo kuva champion gitangura uno mwaka muri FC Barcelona umunyegori bigaragara ko baguze umunyegori batihenze neza muri FC Barcelona sivyo nimba umukinyi kigaragaza ko umunyegori mwiza muri Barcelona ni gute umunyezo equipe nationale uvuga ngo dufise Alexis Remiro ngo na n'umugabo bita Unai Simon na David Raya nk'abanyegori beza muri equipe nationale nta na gatoya barakubwira ngo biragoye gukura umunyegori mwizamu mu gihe atakoze amakosa niko biri muri football ntushobora kuvuga ngo ngiye gufata uno bita Unai Simon namushiye kuri bench kandi atarakorera amakosa muri equipe nationale biragoye ariko
muri ya question ko integrer Yohan Garcia muri equipe nationale ya Espagne ni gute umubwira ngo dusone abanyegori beza tutokwirengagiza mu gihe ubetaro Yohan Garcia hari ko nakubwiriza ukuri ibigaragarira buri wese ni hamwe ha question ya ancienneté na question ya experience na intégration muri equipe nationale uyu musore bita Yohan Garcia arasumbya gufata uyu munyegori wa Bilbao aramurusha uyu nasi kure cyane amurusha cyane mwako kubera ko rwamukinyi amaze kuba afise ancienneté amaze kuba afise experience amaze kuba wanashaka ari umukinyi afise izo capacité muri equipe nationale ari gardien titulaire atanamko sarakora muri equipe nationale yego birumvikana ko yotsangwa mu kibuga ariko muri ya question ya forme actuelle siko current form uri umukinyi wa Barcelona bita Yohan Garcia umugardia murusha ni David Raya wenyene na David ano kwa mukinyi wenyene amaze kuba amenyera Premier League amaze kuba afata na equipe Arsenal kana equipe ifise consistance no kubwiza ukuri uyu munyegori wa Barcelona ni umunyegori mwiza muzima no muri Mondera musize bakoze amakosa dasanzwe kuko no kubwiza ukuri s'il vous plaît nimba mu vyukuri muri equipe nationale baraba icyo no kwita performance actuelle mbega umukiye yitwara gutse ubu tuvugana uyu musore wa FC Barcelone abereye gutumwa ko muri equipe nationale ijana kwijana aho ndahejeje urarangije